nta kazugira uri ngaho uri kirigisha ubutumwa Chris nguyo agira kunda n'umukobwa ari muri Canada amwemeza aho zomutwa atanzagira okay yavye nyene umukobwa ari muri Canada bwa mbere sina ngene bimeze navyo ngene twahuye mu buryo bwa internet nawe nyene ngira bari bisomye mu gitabo rero nawe nyene namubwije ukuri araba abaresha mu kinyarwanda bakurambagiza cyane kirundi kuresha ukaresha mugaca wigira umuntu ashoboye vidashoboye namubwije ukuri ubuzima afise ndamubwira ngene mbayeho ndamubwiza ukuri byose nawe ntacu byamubwira ugati none byaje bimbwira jewe cengene kuja mu by'Imana yampamagariye rero yaje mu Burundi ataburyo bwo yari kubaho nkuko mbayeho ariko ntiyabona neza ingene byogenda umuryango wiwe ntibibona umuryango wakwakiriye neza umuryango wiwe umuryango ntiwanyanse jewe ariko umuryango wanse yuko ava muri Canada ngo aze mu Burundi bavuga ati nimba ari uwo mushagira mariage nave mu Burundi aze muri Canada siko bose bagira none niko bose bagira ariko kandi baranona n'ubukene urimo bararabukene baramenya yuko mfata bus ngenda kuri bus ngenda amaguru ntafise n'inzu naho njyama avuga ati none umuntu nk'uyo umwana wacu twamutwaye muri Canada kwiga atera imbere kandi ariko ariga none aje mu Burundi Korodriki n'umukene kandi sitawa kandi abumva we none umwana wawe wogira gute ari umukobwa wawe wogira gute wamurungitse buraya kwiga aje gutelefona ngo papa ngurumva ngo nanonse umufiance ari ngaho hamagana kuri umufiance ugasanga nawe nyene kubaho biramugoye wocu bifata gute ndabumva batahura hagarutse bwawezi bwo oya ndabatahura kabisa bisaba kwizera ukagira icimana yakubwiye ataje yakubwiye vraiment biragoye kumva no kwemera yego ariko bagiye kuvyemera gute twafashe amezi 3 dusenga je na madame n'abandi bagenzi banje cyane na madame twarasenze nasenga mu gitabo nabivuze nasenga nkabona ibihome hano ibihome byo ku stade FPB ya kera mw'ivyamabuye urabibona uko amareka yambwira ngo senga ibuye cyo rikoroka avuga ngo senga rigakoroka twamaze amezi 3 dusenga ushika naho amezi 3 aheze nitwa tumva mama wewe atanze faveur ati ndarekuye amaze kurekura rero nabari bafashe bavuga ati ni mama wewe ko papa wewe ntiyari akiriho ni mama wewe yavyemeye twe twodadaza nkande niko bagiye kurekura mbwabo byabaye intambara ko namubwiye yubuko kandi ndakunda gondora n'aba jeune ndabwiye ati ntugwane na belle famille ugiye n'umuryango ugiye gushakamwo ntuzo ucisha hiwawe umwana w'umukobwa ategeza kumuguha batamuhaye uri gisuma uramwivye kuko nabimubwira nawe nyene ari hariya nkubwira ati umuryango wawe batagutanze nta mariage izoba tuzorindira nimba ari Imana yavuze nta mwana w'umuntu arusha inguvu Imana kandi iyo mpanuro ariko ndahaba abajene ko aranyumviriza kuko ari abajene bakijijwe bavuga ngo aba bavyeyi b'umukobwa ngo ne bapagani ngo ntibizera ngo nta mana bemera bagaca bicisha hizi wabo ayo n'amakosa kuko Imana yahaye autorité cyangwa ubushobozi ku muvyeyi wo gutanga umwana wiwe gushikubura ukiri mu bibazo ubu rero tugeze mu gihimbaho Chris batangwe kubona koko bwabo ndivyo ari karavuga aribyo bya bindi ari karavuga byari bifite ishimikiro aho ni novuga utanguye kuduratanga ubwo butumwa guhera mu 2014 15 utanguye kuze urandika imbere yaho bari bamaze kubibona kuko twagize mariage mu 2010 rero kuva mu 2011 ba bantu bose bagwanya mariage yacu ico bakora ntaco bakubwira umugabo bararaba baguma arangene mubayeho bakaraba yuko mufise cyo mufungura uko iminsi genda barabona ko biko Imana ikurahezagira ko Imana yatanga duhezaga nakanguka yatanga duhezagira imbere yakanguka kuko kuva mu 2013 hari umuryango wugurutse buri mwaka naragenda muri Amerika nka kabiri agenda iburaya agira iki none umuntu aguma afata indege uvuga ngo arabuze cyane urumva bari bamaze kubona yuko umwana wawo ntazopfanza ariko nubwo naho afata indege yari amahera yawe n'ubuntu oya none byo ndabimenya ko atari amahera yawe igikuru nuko wagiye kandi usahuba kandi ari kurasega kandi umwana umugaburira ibyo nibikuye none
ku bantu utanguye kumenyekana uratanguye kuja muri Amerika uragarutse uratanguye kumenyekana hose ko uvuga ubutumwa byagenze gute ngo novuga umere nk'uvuye hasi koko cyo no kutaka dekore kumenyekana byaje nakanguka aho sinagire ingendo zose sinarinzwi n'abanzi nyene mugakanguka ne yatunye abantu bamenya kuko urumva abayumviriza ari benshi bakayihanahana niho kumenyekana byatangwe nakanguka yego nibaza yuko mugakanguka yaje iyo cyo no kwita stabilité canke sinzi ngene no kivuga ntange twari tubayeho how wicara yego vraiment twari tubayeho nta kwidoga kuko iyo umuntu ashoboye kuronka icafungura akariha inzu abamwo utarinze gusega kandi umwana akamurihira ishuri ugafungura nuko Imana biragaragara yuko Imana ari waronse icitwa stabilité yego ariko kumenyekana byaje mu nyuma ndabibona mu gitabo wandika yuko yitwa nguki irya shengero ryo muri Amerika For His Glory International for his glory international ONG yiwe niyo yandihira afite niyo yantunze iyo myaka 9 yose nivyo nashaka kuvuga rero urumva wararonka amahera avuye muri For Glory International ikagufasha byose ukamenya myaka 9 afite ngene byagenze bamfashije kuva mu 2009 ndabivuga mu gitabo hanyuma ngene byagenze kugira bahagarike sibo bahagaritse nje nabasabye guhagarika kubera wikwiye kubera namaze guhezagira namubwiye ni warakoze Imana guhezagira nabo wundi ufasha nabwa mbere yatanga uri sure aransubizamo gose uri sure ntiyavyumva kuko niha abazungu ntibamenyereye umunyafrika avuga ngo hagarika ariko aho nyene uri kwasoma igihe gitabo cawe uravuga ubuzima baye mu ukavuga utanguye guhezagira ukaronka ariko ntutubwira ayo uba waronse nyina ngana ko ayo si yakenewe hari bikwiye urumva ingene ya For His Glory International yabikoze ya Andy bwa mbere umenye ko yaje ntafise ngene ndihinzu ntafise ngene mfungura yo tomanya amezi 3 rero niwe yangaburira niwe yari havyose agira agenda shambaza ati andika ivyo ukeneye kugira ubeho nimba n'amatara uriha nimba ari internet uriha nimba bisi byose ndayimwandikira rero ngo bariha abana kugira wanyu utunga umuntu bariha ibivuga ati bavuga ati kare tukuriha ibi byose kugira ukorera Imana niho bacukura mu byo kugira kanguka nebwaze ejo mu 2015 yego rero bobo bampa bivanye ivyo nkeneye yambwiye ati iyo nzu ubamo uyiriha ngahe iyo nzu ukoreramo nase inzu ubamo nkagira neza nkoreramo byose babiriha ku kwezi facture zose by'umubwiye agaca biriha nta muntu n'umwe ashobora gukora ivyo bintu imyaka 9 nta numwe bikora gutyo atakintu kuri mu marira ntakibona mu kuramukorera nta nyungu yiwe yako yaronka we yavuga ati ndagufashe ukorera Imana sinzi ko byumva bisaba ko hagenda ndamuza n'ibyo byose bikubikorera iki ngo hari iki Imana yambwiye imbere yo kuza mu Burundi rero jewe nkoreye iki Imana yambwiye ambwira ati nkore iki Imana yambwiye Yumva biratandukanye n'umuntu bagiye gusaba ukamukonvenka kugira akwemerere jewe sinamurondeye niwe yasanze ahondi rero nico kintu tuvuga yuko nibimenyetso byerekana ko Imana muri kumwe muraduga ro gushaka kuri kangukura kanguka tango 2015 cyo gihe 16 17 abantu ntibashigikira cyane ariko abantu batanga gushigikira ndavuga none uyu mutama ngoma namuremera kandi abantu bako baradushigikira uko gushigikira babashigikira gute babiciye buciye mu heguru hariho ivyo bita PayPal hariho Western harimo arabujo bwinshi biva n'ibihugu nubu niko bigenda yego ko bigenda ari uburyo bwinshi abantu bashobora gucishamo yego ariko nitwigira dusaba amafaranga muri kango nico nyene twagira tuje ko mbega kango kibayeho gute kuko urabona abandi bantu usanga nk'abavuga butumwa benshi hari ibyo bavuga by'icicumi ugasanga barasabye icicumi mwebwe iwanyu ugerageje kuraba ibikoranire byanyu nta byicumi musaba no kubera iki ibyicumi ni indi nyigisho kuko ibyicumi n'amashengero yisaba kandi twebwe dufise ukuntu twizera mwe nta shengero mufise oya ndafise ishengero sengamo mu Burundi yego ako we nta shengero ryawe cyanje nk'umupastori oya ariko je mfise ukuntu haro nabandi tubisangiye ngene tubibona dutahura icicumi uko ijambo ry'Imana ribivuga rero ibyicumi ni byafise ko bivugwa mu ijambo ry'Imana mu sezerano rya kera
ariko mu isezerano rishasha ntibavuga icicumi. Mu isezerano rishasha bavuga utanga unezerewe. Byumva ngene iyo mvuze nta biharuro biri cyangwa imibare cyangwa ibiharuro nta bihari. Kandi mu Ikorino ba kabiri 9:7 Paulo avuga ati utanga atange anezerewe atawe umusunitse sans tristesse ni contrainte ko bavuga mu Gifaransa atawe umusunitse kandi kuko abatanga gutyo niba Imana ikunda ibyo binezera Imana. Bane majambo umuntu umugobereye ngo uragowe zana cicumi none watanze anezerewe natanze nezerewe. Rero twege dushaka ko umuntu atanga agoberewe, dushaka umuntu atanga anezerewe. Nitwira dusaba amafaranga n'umunsi n'umwe nibikorane biba nta maufrande canke ituro canke imperezwa zihaba mu bikorane. Rero tuba dushaka yuko nimba ari Imana yaturungitse kuvuga niyo nyene ikora ku mitima y'abantu bakaza gushigikira atagahato kariho. Niko bimeze n'ubu. Ego. Hanyuma muri ubwo butumwa mugenda muratanga rero bwakanguka uretse burya butumwa murungika kuri za WhatsApp nabonye mwashizeho na app app ni ikomeye rero kusumba WhatsApp kuko benshi batanga muri WhatsApp babikuye muri app twe dutanga muri WhatsApp muri kanguka sinzi ko warubizi umwara birenga twahereyeko mugabo app twayironse mu 2018 kuva ico gihe rero nta WhatsApp zibikoresha hago abantu bayikura muri app bagaca bayitanga muri WhatsApp. Nako ndavuga iruhande y'ubwo butumwa mutanga hariho ibikorane mugira hirya no hino waragiye cyane mu Bubiligi muri Canada muri Amerika ibyo byaje gute? Byatangwe mu 2016 kuko je ngitangura kera nabwiye ko ari imihamagara 5 ministeri amabango 5 jewe nayenze ko ndumwigisha gusa enseignant. Hanyuma mu nyuma Imana irambwira yuko ndi n'umuvuga butumwa. Havyo narinzi Imana yambwiye ko mvuga butumwa ko nkwiye kuroba ifi abantu bari kuroba sizi kuvyumva abantu bakabazana mu mana umurovyi w'abantu maze kumbwira ko n'umurovyi rero tugatera imburu umurovyi w'abantu rero tangura uje kugira ibikorane kuko kanguka yari yamaze kumenyekana cyane i Buraya mu Bubiligi Swede hanyuma cyane numva twatse abantu benshi ko icyo gitwara muri WhatsApp twarabona amanimero yabo amakode plus 32 bari benshi cyane plus 46 bari benshi cyane hanyuma tuvuga ntereka rero ngende bashaka igikorane cya mbere nagize mu Bubiligi mu 2016 sinagiye kwigisha gusa haje abantu bashika amajana 7 bwa bwa mbere abo bose baje nta no gusengera abagwaye ryariho kwari kwigisha gusa ijambo ry'Imana gusa hanyuma rero mu nyuma mu Imana ambarati rero ubu rero ntugende kwigisha gusa genda uvuga ubutumwa abantu bakizwe niho byahereye rero kusha n'ubu nabonye mu Bubiligi hariho ni kibanza wasengeshejemo haje abantu benshi cyane ikibanza na Bobo marigeze mu kugira mu gifo national ego cyo kinatsuka cyo cyambere mu Bubiligi kuva kera Bobo Mare baselindiyo rero hajya haratugoye gose no kuronka kuko ntibashaka kutwemerera kuko nibumva ko umuntu ashobora kuzagira igikorane atarihisha amafaranga aho hari muhe mwaka ari 2018 2018 Ndabibutse ko ikiganiro ari mvo nimbano mugikurikiranira kuri Facebook kuri BBC Gahuza no ku rubuga rwa BBC Gahuza akaburungu.com hamwe no kuri radio Kisoro FM iri muri Uganda. Urikana aba Chris mumaze kugira ibiteramo byinshi hanze. Ibyo bihugu twabidonda go America, Canada, Ububiligi mbere mumaze gusura inshuro nyinshi. Ariko mu Burundi umaze kugira igiteramo gikomeye mu 2023 gusa. Kwe kuvuga gusa ega nahandi nagiye uretse mu Bubiligi uretse mu Bubiligi na Canada ahandi hose nagize rimwe ariko umba twebwe mu Kigali nagiye mu Burundi uvuka wagize 2023 hanze wagiye 17 2018 kwera iki kwera mu Bubiligi biroroshe mu Bubiligi ni sale nta kazi kenene kahari ugenda muri sale ngaho wayifashe biroroshe ariko ikirekora nico hanze intambara n'ibintu bitoroshe nje gutuma binini byose nagize rimwe ni Kigali nagize rimwe nanye nari sare rero biratanuka kandi kintu nashaka kuvuga nuko ahantu ngenda kugira igikorane singenda aho nshatse oya ngenda aho Imana mbwiye kugenda niyo ntambara mfise rero n'abantu nk'ubu ngize nguvuze Cotonou muri amakomantere barashavura muri Benin barashavura abantu ngo ko utazi wacu abo muri Cameroon ko utazanga abo muri Abidjan igihugu cyose Chade umwese avuga ngo ntuzi wacu nababwiye nti abavuga ngo ngende wanyu ni musenge Imana niyambwira nzoza ngenda Imana imbwiye kugenda hanyuma urumva Imana kwajije kibazo ubwo umuntu yo kwibaza ati
ni bimwe yezu yavuga ati umuhanuzi ntiyemegwa iwabo. Bo bashaka igihe nagira ikorane 2023 neza ko bitangaje kuko haraje abantu benshi bashaka 2000 rero neza ko kame mu muhanuzi baramwumvirije nubwo yagiye iwabo. Yego baraje mu Burundi dufite abantu benshi, mu Burundi dufite abantu benshi pana Ibujumbura gusa mu gihugu cyose hagati ni benshi kuko adukurikira turababona. Reka tutandukire ikindi cerekeye ayo masengesho nyene mu nyuma watanguye gusengera abantu urungi ku butombwa bwakanguka noneho uronka umuhamagara wo gukiza abantu. Bo bwa mbese nkiza abantu ni Yesu abakiza. Icyo nicyo twashaka kumenya bigenda gute. Nicyo Yesu avuze ngo mukiza abantu niko yavuze, ariko nta muntu akiza umuntu kuko yaba nkiza abantu sinogwara njewe kandi nta mugore wanje yogwara nta mwana wanje yogwara. Umunsi unegeze umugore wanje yegeze kugwara akagupfa aje no mu bitaro. Aho rero ubu naravyiguza uratereza igisabisho muri kanguka ko gatandatu nabwiye abantu ni abantu mudukunda mudusengere madame aragwaye cyane nabivuze mu Kirundi no mu Gifaransa nawe usengera abantu yumvire byerekana ko ari ukiza abantu byerekana ko ntakiza kuko iyo abankiza sinza gutereza amasengesho nasha namukiza uko nyene nta muntu wo mu muryango wanje numwe yose uragupfa narumva yopfa ariko hari umuntu wawe yopfa kandi ukiza ntibishoboka ni nko ufite uburyo ufite amafaranga menshi nta mwana w'inshuti yawe yokena kaburi cajya ufise uburyo umugaburira none ukiza niko iki abantu bo gupfana mu muryango vyekana ko je nkiza resi ibyo tubona harya mu mareresi tubona abantu ku mateleviziyo aho bagiye za Abidjan aho bagiye za abantu bafashe imbago rebeki bashira bazitwara uko bariko bariruka ngo bakize biba byagenda kandi ni ubibabwiye uzobirize imbere yuko nsegera abantu cyo nkora habija nanafukamye nanje kwaza abantu ntibande nindagira kize ndezera ko ari Yesu akize nindagira bakize Yesu canafukama muri abija ndabwira Yesu ni wumvise ko bavuze ko ari wewe bakize rero biye bitangaza byose byabaye ni Yesu yabikotse kandi si jewe yaba ari jewe no ba asha honye rangira nta no cambaho imyaka 150 no muri Karavi muri Kotono ho mperuka muri Benin nabanje kubaza ni bande bizera ko ari Yesu akiza niyo ngorane mfise n'abantu kuko umuntu wese abonye biya bintu wabonye kuri YouTube azi yuko ambonye jewe acakira. Hari ubuzi nigeze kuja kuraba umuntu mu bitaro agwaye haji Ibujumbura nagize ikibazo abantu bamfatira muri koridoro ko genda usengere ngo uyu wanje ngusengere uyu ngokora kuri uyu ngokora kuri nkuko umengo jewe ni jewe nkiza mugabe ragoye abantu ko bitahura naje ntavyo ntahuye oya ukwiye bitahura zunda bitahura kuko Yesu yavuze ngo muzokiza mu izina ryanje umva ni izina rya Yesu none abakira biba byagenze gute abakira basi kwizera kuko kwizera kwawe si yake ugwaye nkagusengera utizera ntukira ubundi nkamusengera agakira kandi ari jewe nyine abasengeye kweki yakize arizera igihe cyose ko Yesu akora bitangaza avuga ukwizera kwawe kuragukijije rero uwizera urakira kwero kwizera niyo ngorane dufise n'abantu bazi ko ari jewe nkiza noba nikunda nimba abantu bapfa kandi nkababona muri imyaka nsengera abantu bagakira hari abantu bapfuye mu muryango wanje barapfa kandi nkunda kandi nabasengeye sivuga ngo nabasengeye ariko barapfa none ubu bizigura gute si jewe nkiza ni Yesu akiza. None abo bavuga ko baba bakize bo umuntu yovyemezwa n'iki ko baba bakize ko gitangura gutangushigishije naye muri kanguka hari abantu baba influencer ku marezo sociaux bavuga ngo ntanga amafaranga ngo twabahaye amafaranga ngo baze gushinga intahe barabivuga mugabo rero basanga baharavye nko mu Gifaransa intahe kuva ku wa mbere shoko 5 ziba saa 5 na saa 1 ejo wumvirira intahe amajana n'amajana zitandukanye byabaye nko dufate nko mu ndwi zibiri amajana ziri kuri ntuze kuri application okay. No kuri YouTube biriko hanyuma no mu Kirundi imisi yose hagira abantu batangura kuvuga ati sha ngo nubwo yo bafite amafaranga aya mafaranga yo ari menshi cyane ugira ushobora kugura abantu ibihumbi n'ibihumbi ko bashinga intahe rero abantu babivuga je naza ko abantu bavuga ngo nikubesha ndabumva nta kwizera bafise kuko wizera natangara ko umuntu akize none ko umuntu akira Yesu yavuze ko bazokira none Yesu arabesha ariko kandi nabo batahure muri iyi si tubamwo hariho benshi byagiye bita pastor cyangwa bivuga butumwa ugasangana ni babahanuzi b'ibinyoma muri kahise ka hagufi
murazi byabaye kuri Joshua n'imanza zirasekera bamwagiriza ububeshi gufata abana ku nguvu vyose murazi byabaye kuri uwo ngaha yitwa Gilbert Deya yavuga yuko asengera abantu bakavyara mugabo mu nyuma za gusanga agura inzoya hama bakazizana bakabe umuntu bakajana hehe bikitwa yuko yasenge umuntu agakira kume n'uro yabivye urumva rero bariho abeshi bariho ivyo byose no bihakana abeshi bariho kandi ababigira bashaka ko babereka ko bakijije gira mu bizere mu amafaranga ababesha bose ntibashaka mu bimere gusa bashaka mu amafaranga niho bihagaze rero niyoza yuko umuntu yakize niwe wenyene yishingira ntaye yuko ntabesha ntushobora kugira umuntu ngo simbesha uwo vyemeza gute ko ntabesha none twebwe nk'abantu twotandukanya gute abo ba Gilbert Deya abo ba Joshua na ba Chris twotandukanya gute Yesu yavuze ngo muzobamenyera ivyamwa vyabo les fruits urumviza ijambo nigisha uri umuntu afise mpwemu yera canke mukawera uzomenya yuko uwo muntu ari umubeshi canke atari umubeshi kuko ushaka gutwara amafaranga abantu ntahagara ku ijambo ahagara kubitangaza gusa muri kanguka abantu dusengera abantu umunsi umwe ku minsi 6 samedi gusa niho nyine nsengera abantu iyi ni minsi kuva kwa mbere kushaka gatanu n'abantu ibihumbi baguma baza nta numwe dusengera size ko ucumba ico kintu mu ntahe zize muri kanguka ku munsi wa mbere umuzobumvirize mu Kifaransa mu Kirundi umva abantu bahindutse bakijijwe na mardi no munsi wa kabiri bavuye mu vyaha ubuzima bwabo bari mu rumogi abo bose none bakwabesha ngo nishatse kwereka yuko bakize nk'ingwara zimwe zikomakomeye za kanseri aho nka sida baraheza bakaja kwa muganga bakaraba ko ari bigitangura mu Burundi twarabipima ari umudamu yashinze ntaye ko yakize sida turabikurikirana araja kwa muganga aratuzanira ku kazi kuri kanguka impapuro imbere n'inyuma twabipima twarafata uwo mwanya ico gihe muri yo ntahe aravuga naho yavuye kwivuza n'ibitaro yagiye ko byose avuga ati n'izina ryiwe ararivuga kuko ico gihe bakora bavuga ngo two turabesha ndamusaba nti ushinga intahe uvuga izina ryawe aravuga ati mugende muri bitaro murabe mugende ya kwa Rojanti muvugira izina ryiwe yararivuze mu verify twabigize ariko rero camusanga niyo yarigaragara yarakize n'impapuro yazizuzaniye kandi twasaba yuko twafata umwanya tukaja kubiraba rero hagera igihe baba benshi turagera igihe rero turavuga tuti ntidukeneye gufata uwo mwanya uwumva atavyemera narihe kuvyumviriza ariko azokumviza ibindi ariko uwumva ko afite mu Imana mwemeza ko ijambo tuvuga ari ryo azovyemera rero twaje duhagarika kuja muri izo ntambara mugabo ubwa mbere twarafashe umwanya gusuzuma twayifashe kabisa mugabo muri kanguka ndababwira imisi ku 6 ni umuntu agwaye ingwara idakira sida kanseri canke diabete canke ikindi vyiza ntuve harabeza ngo bakize kora mu manifestation genda kwa muganga yemeze ko wakize ushizo kudushinga intaye rero benshi bakize indwara zitakira baravuga ati nagiye kwa muganga aremeza benshi bashagira ubwoba bakagenda handi nk'ibya sida aho bagenda nka 3 canke 4 hose negative agacaza kudushinga intaye ati nagiye hana ariko nta muntu numwe abaje bose bashinga intaye ntabonzi bega none wewe yirukura basengera nk'umuntu kugira ngo afise ikibazo iki canke kiriye umenya gute ko hari umuntu afise izo ngora ariho ingabire canke impano ziri kwinshi hari impano yo kuri bitangaza biri mu jambo ry'Imana hari impano bitwa parole de connaissance ni jambo ryo kumenya rero riratandukanye ni jambo ry'ubuhanuzi jambo ryo kumenya ni nko gukurasenga kumva ko ari umuntu agwaye nko munda canke agwaye sida canke diabete ni ibintu vy'impuhemu biragoye gusigura mu buryo ariko uravyumvamo ntavyumva ubuzima ndabivuga biragoye gusigura mu bwenge ngene uvuga ati nakanumvise ko agwaye iki bigitangura nje byanantera ubwoba kuko narandigana n'iryo jwi nka kuvuga nkumva ndetse niko gose kubivuga umunsi ndatima ndabivuga nza numva abantu babiri navuze bukeye bashaza gushinga intahe ko nkibivuga baciye bakirwa nyene sur place hari kintu cake babako abo rero basinga intahe nibo bantera intege kuko nkavuga ati kumbe rero bya bintu bugitangurane nk'umwana ko aravura atatanga utambuka n'ubuze ubwoba ati mbega ibintu nibiki nivyo rero naza ko ababizi barabizi ko impano yo kumenya ariyo parole de connaissance irabaho hanyuma
wavuze yuko rero aho watangure cyane wamererewe nabi cyane kera ni igihugu cya Kongo Ibujumbura hamwe no muri Afrika y'Epfo yego gushika ubu nturajayo ntaja kubavugira ubutumwa okay ikibazo ndiki nabwiye yuko yaba ijana byigirira Kongo mana amaze kujayo kuko singenda aho nshaka Afrika y'Epfo byogorana kuko ni muri shan y'icongereza sindacari muri mu francophone n'ikirundi ariko niyoza yuko ikisaha y'Imana igeze nzogenda ko singenda aho nshatse yaba ari je ndabishaka ahubwo no kumagenda mu Burundi umwaka wese ngoja mu Burundi hanyuma abo mwabanye mu buzima bugoye hari abo nasomye mu gitabo cyane bajya bakunyegeje Ibujumbura yego hanyuma hariho nabo mwabana ni bashaka bataye ukufatira kwa karorero keza muri Afrika y'Epfo abo simbona mu nyimwe byo byaragenze abantu muravugana uyu munsi bateye he kuko hari abo wagiye uravuga ariko babandi birumba nafashe indege agenda Rubumbashi ngiye kubaraba bamwe bampindaro mu twaryamana hasi twasonzana hamwe byarimo ama emotion naryohewe cyane twagize umunsi mukuru rero twaranabatoye harabona nka 70 n'abatoye rero turacaye kumwe muravugana gose kandi ndabafasha ko nshoboye kubafasha turi kumwe